kuva na kera igihugu cacu camye ari igihugu gifise abagabo bijunja n'ijambo, abagabo atari utugabo dufise intwari duhoza ku mutima, oyiguze umwami mwezi gisabo, uwo nawe si uwundi bamwita bihome. Yesa nkeneye kuba intwari nka sogokuru, nkeneye kuba intwari nka ntare rushatsi, nkeneye kuba intwari nka mwezi gisabo, nkeneye kuba intwari nka ntare rugamba, nkeneye kuba intwari nka biguza amahoro. Burundi t'es un beau pays, Burundi t'es un pays de paix, tu es une nation d'espoir, tu es une patrie d'amour. Guagasole s'est levé pour hausser ton drapeau. C'est un héros à qui faire un coup de chapeau. C'est un homme de référence qui combattait sans mouvance, mais finit par décrocher ton indépendance. Ndadaye s'est sacrifié pour ta démocratie. C'est une référence qui a combattu l'autocratie. Il marchait sans compagnie ni bataillon. Sa force résidait dans son peuple, un peuple qui combattait à maillot, mais finit par éviter au Burundi l'anarchie, car l'Occident a renversé la monarchie, avec visée de plonger notre pays dans le gouffre. Yes, nkuko murangeje kubibona iyi ni PITV, Peace International Television kabisa. Muri kumwe na Moses Ndayiragije, Moses Angelo. No munsi rero ntabwo bisanzwe, birahambaye cyane muri PITV, ubwo ari wa mwanya w'ikiganiro cha entertainment canke ukwidagadura ngaha muri PITV. No munsi rero birakomeye cyane, dufise umutumire adasanzwe, uwo nawe sundi ni Sailo Soldier Boy. Asanzwe ari umwe mu basirikare b'igihugu kandi akabakora n'umwuga wo kuririmba. Rero mukanya muraza kumva byinshi kuri we mu gihe aza kutwiganira byinshi ku muziki wiwe n'ibijanye n'akazi kiwe. Turamukije cyane mushitsi wacu. Murakoze cyane gose. Mumeze neza? Meze neza tagihindutse mu nyuma, ndashimira Uwiteka. Ndabona kabisa mwaberewe cyane. Merci beaucoup. Murakoze cyane. Ego cyane uyu numwanya w'ikiganiro cyugwaruka aho tugira muri entertainment, byo ugwaruka rushoboye gukora kwerekana mu gihugu no mu makungu. Tumaze iminsi tubona yuko uri n'umuririmbyi akomeye cyane, ariko bakuzi kuri Sailo Soldier Boy, nivyo? Yes. None amazina yawe ya nyayo na yahe? Amazina yanje y'ukuri nitwa Sergeant Sengiyumva Silas. Turabona wambaye umwambaro udasanzwe, umwambaro ukomeye cyane kandi wubahwa hano mu gihugu. Ni gute twamenya yuko twumvise ko harimo n'amazina ajanye n'umwuga wo kuririmba, bimeze gute? Okay, bimeze neza cyane gose. Uyu mwambaro singa mu gihugu honyene, ni kwisi yose. Uno mwambaro w'iteka, mwambaro w'igihugu, kandi I'm very proud kuba ndawambaye. Birampimbara cyane gose nk'umwana w'igihugu cy'u Burundi, nk'umusirikare w'u Burundi. Memeta nkabasanzwe ndumuririmbyi, haraciye igihe kitari gito nsohora indirimbo zitandukanye kandi zihimbara beshi, abakunzi banje n'abakunzi b'igihugu cyacu cy'u Burundi cy'amatanubuki. Yes. Ego cyane turabonye yuko uri umuntu adasanzwe akomeye cyane kandi afitiye akamaro abarundi n'abarundikazi mu Burundi mu makungu. None atari banga, umaze imyaka ingahe winjiye mu gisirikare cy'u Burundi? Bo navuga yuko uyu n'umwaka ugira 6. Ego. Okay. Turabona yuko usanzwe ufise n'umwuga wo kuririmba, ni impano idasanzwe. Mbega uwo tubwira muri make umwuga wo kuririmba no gutangura amabanga y'igihugu ni ikihe kintu watanguye? Bo navuga yuko haraciye igihe kitari gito ntanguye kugerageza guteza imbere ingabirano yanje yo kuririmba. Ni ikintu cyatanguye kuva nkikiri umwana muto, aho nagiye ndaca hose, haba mu mashuri, haba aho mvuka nabo twakuranye. Ico ni kimenyetso keshi banyibukira ko nakunda kuririmba, nkakunda sport. Novuga ko hatanguye
kuririmba kuko indirimbo ya mbere nayisohoye mu mwaka wa 2011 twinjira muri 2012 urumva haraciye igihe kitari gito antake kwinjira mu gisirikare cy'u Burundi nagiye gukurikirana inyigisho za gisirikare mu mpera za 2015 Ego cyane turumvise yuko watanguye kuririmba kuva kera ukiri muto cyane bisigura yuko wewe winje mu mabanga y'igihugu usanzwe ufise uwo mwuga iyo ngabirano yo kuririmba cyane gose. Ego cyane turazi yuko mu mabanga y'igihugu bitaba byoroshe murafatirwa n'amabanga menshi rikugendera gute kugira ngo ushobore gufatanya kuririmba n'amabanga mujejwe kugira ibi bishobore gukunda numva icambere noshimira Imana data mushobora byose yashoboye kuduha amahoro mu gihugu cacu ubundi akazi k'umusirikare murakazi nako kurinda igihugu cacu abene gihugu imbibe z'igihugu bishoboka n'ahandi hose amahoro ahungabanye tukagenda tukayagarukana no kuvuga noshimira Imana yaduhaye amahoro iyo tutaza kuba dufise amahoro muri uno mwanya mu gihugu canje ingabirano yanje ntiyari gutera imbere ingabirano yanje ntiyari gutera imbere kandi namwebwe kuba PC International TV iri kiratera imbere ni kubera ko mu gihugu iri kirakoreramwo hari amahoro yuzuye rero numva yuko apara amabanga y'akazi kacu asanzwe agoye mugabo baca umugani mu Kirundi ati basogokuru niko bavuze akagumye bagumako. Yes. Ego akagumye bagumako urumva wewe kuririmba kubifatanya n'amabanga y'igihugu kuri wewe nta ngorane byose bikaba bigenda neza. Ego cyane Sailo Soldier Boy. Yes. Kariri akazina kabasa niki wawe witiriye ariko ugeze mu yandi mabanga bakakwita Sergeant inde Nsengiyumva. Sengiyumva. Ego cyane tumaze kubona ibiteramo byinshi ukora mu ntara zitandukanye z'igihugu kenshi tukabonamo abasirikare aribo baba barimwo ni kubera iki ibyo biteramo kenshi usanga ari by'abasirikare novuga yuko burya abasirikare mu nyigisho igisirikare kiduha kiratwigisha ibintu byinshi bitandukanye kuko umusirikare ntazokwama mu gisirikare aragira yaha kukuruka mugabo rero muri ivyo baratwigisha imyuga itandukanye kuntu twokwigenza ufise ingabirano igisirikare n'umuvyeyi igisirikare cy'u Burundi n'umuvyeyi FDNB iramufasha kugira ngo ashobore guteza imbere iyo ngabirano yiwe nayo mpamvu rero ivyo byose bishobora ishaka ryanje ryo guteza imbere ingabirano yanje nkateza imbere nka bumwe mu bandi bajene bariko baragira ico bakoze kugira igihugu cacu gitera imbere novuga yuko ndashimira cyane gose umuvyeyi wanje umuvyeyi w'abarundi bose igisirikare cy'u Burundi kirageza kumfata mu mugongo mu kutangwanya mu ngabirano yanje no mu kunyereka intumbero no biha no bicishamo kugira ngo ingabirano yanje yo kuririmba ibere umuco isi yose. Yes. Ego cyane turamaze kubona mu ndirimbo umaze gusohora ni nyinshi cyane abariko baradukurikira ubabwira indirimbo umaze gusohora uko zingana indirimbo kuri no mwanya zishobora kuba ziri kuri YouTube zirashika 16 akaba hari n'ama concert nagenda kora ari kuri YouTube channel yanje wandika Sailo Soldier Boy no kuvuga yuko hari ku indirimbo nyinshi zitandukanye ndasohora indirimbo zihayagiza igihugu cyacu cy'u Burundi sohora indirimbo zihayagiza igisirikare canje igisirikare umuvyeyi wa twese nkasohora n'izindi ndirimbo paske urabibona yuko najiwe nkiri umujene nkasohora n'izindi ndirimbo zishobora kuryohera imitima ya beshi ariko ukiri ngaho nyene uvuze yuko indirimbo nyinshi zihayagiza igihugu turabona harabaho ibiteramo nk'ibi ubona by'abasani bakomeye cyane tuvuga karaba civile nka wewe bagutumiye indirimbo uririmba nizihe ubwo muririmba indirimbo zihayagiza igihugu vyogenda gute indirimbo zihayagiza igihugu mu biteramo bitandukanye ndaziririmba kuko sibara ku mutemere none nimba ivyo biteramo bituba vyemerewe yuko indirimbo zihayagiza igihugu zihavugirwa numva ahubwo n'ivyo biteramo baba bakwiye kuvyugara kumvura abantu usanga bikundira indirimbo z'urukundo ibintu nyene by'umuziki bagatamba niko bisanzwe biri
mugabo no kuvuga yuko jewe iyo baramutse bantumiye ahantu kanaka canke nanje hagize concert ntegura igiteramo ndaririmba indirimbo zihagize igihugu nkaririmba n'izindi nyene nasohoye zihanura mu mice itandukanye kuvyerekeranye n'igiturire kuvyerekeranye nuko abantu tubobana neza bo nizerekeranye n'urukundo ndaziririmba kuko ndi umwanditsi w'indirimbo zitandukanye sinandika muri kategori imwe gusa oya nandika mu makategori menshi sero nuko inspiration ibikiraza mu mutima y'ivyo mba nifuza gushikiriza abakunzi b'umwuga wo kuririmba wa Sailo Soldier Boy. Ya mu ndirimbo umaze kuririmba ata byo guhayagiza igihugu birimwo z'urukundo wotubwiramwo izuzi. Ego hariho yitwa Gumana nanje, hariho Forever, I love a distance, hakaba Stay in Love, hakaba kubera iki uvuga ibintu bijanye n'umuntu shobora kukugirira naba gutangiye amafaranga ibintu nk'ivyo murabizi abarundi bo hakaba nikiwa nawe yo gushimira uhoraho nayisohoye mpejeje formation militaire hakaba n'iyindi yitwa wa mwaka nayimbye mvuga ati mana umuntu wese afise umwaka umubera ikigeragezo atigira yibagira umuntu wese afise umwaka Imana imurokoramo kumbura mananiza bamuhanze sepo ku iyo ndirimbo nayise wa mwaka hakaba rero n'izindi zihayagiza cyane gose igihugu canje meme n'igisirikare yego cyane ya nuko rero bakunzi ba PITV murabona yuko bidasanzwe kandi bitamenyerewe cyane hano mu gihugu aho usanga umuntu afise handi mabanga ajejwe ugasanga n'umuziki byose birakoreka bikagenda neza rero uyu ni Sailo Soldier Boy ngaha muri PITV rero mumvise indirimbo nyinshi amaze gusohora kuri YouTube yavuzemo n'indirimbo za Gumana nanje reka rero tubanze turabe gatonya iyo ndirimbo Gumana nanje igice kimwe gusa hanyuma cyo tubandanya hano kuri PITV. Sailo Soldier Boy Amiri MA production Gumana nanje Gumana nanje nuje kure Gumana nanje my sweet lover Gumana nanje Gumana nanje Gumana nanje nuje kure Gumana nanje my sweet lover I say I love you so much. Yes, so much. Urukundo mani mboneka rimwe. Yes, ni too much. Ubikora neza ukanyemeza ukabikora mu mutuzo nkarengerwa. Urukundo rwawe ni mboneka rimwe ikana numwe no kugereranya. Nyemerera unkunde kuko ngukunda uruwanje nkunda. Akira umutima wanje ndawuguhaye my sweet banana. Reka nshimire Imana yakumpaye urumwigime atandukanye n'abandi ibyo ukora byose ubifite. Ya ego cyane Sailo Soldier Boy watubwiye kare ko kuri YouTube ufise indirimbo nyinshi cyane zitandukanye ducishirizamo gato twumve nyene ko ari wewe hakarimbo kavuga ati abana b'umutima sinzi karuko nyene. Yes. Ni kubera iki uhisemo indirimbo abana b'umutima? Eske nawe buri mu bana b'umutima? Ego ko ndumwana wo Burundi ndumwana w'umutima. Okay. Humaze iminsi numva zantwari zisemerera atamahoro umutekano birambe bisasagare mu gihugu cyacu ngahimbagwa iyo nibutse ko ndi ingabo y'igihugu yamfura y'Uburundi gwa gasore yararivumereye ati mihimbiri ibisumana bambuzi ntibazoroherwa merekiyoro ndadaye ararivumera ati sintsindi y'ubwoko canke intara oya abanamba abana b'igihugu tukishima kuba dufise intwari kandi zokwamaho tugatereza mwijwi dusemerera tuvuga duti Uburundi ni gwacu tuzobukorera Uburundi ni gwacu tuzobukorera Uburundi ni gwacu tuzobugwa inyuma yesa Uburundi ni gwacu tuzobukorera Uburundi ni gwacu tuzobukorera Uburundi ni gwacu tuzobugwa inyuma tuzobugwa inyuma
kuva na kera igihugu cacu camye ari igihugu gifise abagabo bijunja n'ijambo, abagabo atari utugabo dufise intwari duhoza ku mutima, oyiguze umwami mwezi igisabo, uwo nawe si uwundi bamwita bihome. Yesa nkeneye kuba intwari nka sogokuru, nkeneye kuba intwari nka ntare rushatsi, nkeneye kuba intwari nka mwezi gisabo, nkeneye kuba intwari nka ntare rugamba, nkeneye kuba intwari nka biguza amahoro. Sailo Soldier Boy, artiste militaire. Yes. Yeah, mon ami. Yeah. Félicitations kabisa. Thank you. Uwo ni wewe kweri nyene. Yes sir. Bakunzi ba PITV nababwiye yuko si montage si bihimbano ahubwo ni ibintu byanyavyo. Muravyibonye yuko uno musore vraiment atandukanye n'abandi yuko amajambo yandika n'ay'ubwenge. Twarabonye kandi sinzi ko mu vyita indirimbo ni Islam. Burundi mon pays. Muha yagize Burundi. Naho ducishirize mu gato vraiment nk'akantu ka mbere gusa. Burundi tes un beau pays. Burundi t'es un pays de paix, tu es une nation d'espoir, tu es une patrie d'amour. Guagasole s'est levé pour hausser ton drapeau. C'est un héros à qui faire un coup de chapeau. C'est un homme de référence qui combattait sans mouvance, mais finit par décrocher ton indépendance. Ndadaye s'est sacrifié pour ta démocratie. C'est une référence qui a combattu l'autocratie. Il marchait sans compagnie ni bataillon. Sa force résidait dans son peuple, un peuple qui combattait à maillot, mais finit par éviter au Burundi l'anarchie, car l'Occident a renversé la monarchie, avec visée de plonger notre pays dans le gouffre. Burundi t'y a retrouvé une paix durable, une paix permettant un développement durable, une richesse retrouvée sous sacrifice, avec perte de vie comme sacrifice, sans mettre de côté nos diverses richesses, avec guérison des âmes comme récompense. N'igifaransa cyose arakubita kashirako kugira ngo n'abanyamahanga by'ukuri bashobore kwibonera ibyiza byo mu gihugu. Ya Sailo Soldier Boy, yes. Wavuze yuko umuziki w'u Burundi nico unegura ko nibikwiye gukosorwa muri make. Umuririmbyi yitwa Oleg uramuzi? Ndamuzi cyane gose ni n'umugenzi. Turabona ibyamushikiye. Kuri wewe ubivuga kwiki? Bo novuga yuko ibyamushikiye burya nta kazi na kamwe kaburi ntambamyi canke katagira isanganya. Oleg ibyamushikiye novuga yuko ni nka kujya ufata urugendo ugiye mu Kayanza hariya mvukanye ni Matongo. Urabona ijya Bugarama ririmo amakorosi menshi, umuziki rero nawo nuko uri ni mwintambamyi nyinshi. Rero iyo iryo barabara rifashe ririmo amakorosi menshi ushobora gushika amahoro canke ntushika amahoro. Rero ibyamushikiye novuga ko nta byinshi no bivuga ko ariko Imana imube hafi imuje imbere kandi imuhe komeza kwihangana. Bijya byamushikiye nisanga byamushikiye n'undi mu artiste byo mushikira. Hama nibaza ko arakwije mu mutwe sumusazi. Ibyo yakoze nimba wewe abona yuko ari mukuri nagume muri uko kuri. Agume aharanira ukuri kwiwe. Nimba naho ivyo abantu bamuhanura kubijanye n'ibyamushikiye abona yuko ari amafuti novuga ko ubwo nave muri ayo mafuti. Yes. Hama ibisigaye navyo Imana ikomeze kumuzigama ahari hose. Ya bakunzi ba PITV nababwiye yuko Sailo Soldier Boy akaba ari artiste vraiment ariko abyifatamo neza ariko araduga ku murindi mwiza cyane. Nababwiye n'umunyabwenge afite amajambo y'ubwenge cyane. Ya namwe mwamaze kuvyiyumvira. Ya nuko rero Sailo Soldier Boy tugeze ku musozo w'ikiganiro cacu ariko dufite abakunzi badukurikira hano mu Burundi ndetse no hirya no hino kwisi no muri Amerika hose. Akajambo kamwe ushobora kubabwira nakaye? Bo akajambo kamwe noshobora kubabwira nuko jewe Sailo Soldier Boy nuko mpimbawe cyane gose ndyoherewe no kuba ndi ngabo y'igihugu cy'u Burundi. Nuko nshimira Imana kuba mu gihugu cyacu kuri no munsi turiko turavugira ko amahoro ari umusesekara amahoro hari. Ikindi novuga ndashimira abadutwara bagume bitanga haba mu nzego zose zitandukanye z'igihugu z'umutekano. Bon ndashimira cyane gose igisirikare cy'u Burundi
FDNB umuvyeyi wanje usanzwe ufasha wampaye akazi kandi n'indero n'umutima wo kuzigura igihugu canje n'abene gihugu. Ikindi novuga ndashimiye cyane gose abakunzi bose ba Peace International TV, ndashimiye abakunzi ba Sailo Soldier Boy artiste militaire, mungiraho muba mubahuye ndabafise ku mutima. Ya nuko rero bakunzi ba PITV nino ngaha turangirije kino kiganiro, twari kumwe n'umu artiste ariko asanzwe abifatanya n'andi mabanga Sailo Soldier Boy. Rero kuba mukeneye moja kuri YouTube mukanika Sailo Soldier Boy kugira ngo mubone ama video menshi yiwe atandukanye. Nuko rero natwe turabashimiye, mwibuke kugira subscribe kuri channel yacu ya YouTube kandi mugira na share mugasiga na commentaire. Mwari kumwe na Moise Ndayiragije Moses Angelo. Bye bye.